Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu FPR, turi ku munsi w'Imana genekerezo rya 19 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021. Mwakoze guhitamwo amakuru mu Kirundi mushikirizwa ni radiyo ijwi ry'abanyagihugu, nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umwe mu bakozi bo mu rwego rw'iperereza apfunzwe, bivugwa ko azwi mu mabi menshi yo gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu. Ifungwa ryiwe yoba rigamije kuzimanganya ukuri ku vyaha bikomakomeye yagirizwa. Nayo abanyagihugu bahuye n'ingorane z'imyuzurira muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bagiye kwimurirwa muri komine Kabezi. Naho biruko abo banyagihugu bavuga ko bafite amakenga ko hashobora kuzojamwo amanyanga mwitangwa ry'ibibanza. Idonido ni murano makuru. Igitigiri c'abagwayi ba COVID-19 kiribonekeza ku bwinshi cane mu ngenzi zinjira ziciye ku mupaka w'u Burundi uhana n'igihugu ca Kongo. Navyo nyene twabibateguriye. Sayo gusa hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe kwayo sangwe kazi. Nongere ndabaramutse ndabaye nikaze. Duhere aya makuru mu gisata c'umutekano. Imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD zo muri komine Bweru mu ntara ya Ruyigi zarihereje ishamba cimeza rya Ruvubu zitwaje ibigwanisho kandi zambaye impuzu z'igipolisi n'igisirikare kuri uyu wa gatandatu. Ivyo vyarateye uruhagarara mu banyagihugu bo muri ako karere. Iyi nkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Hari gihe cy'isaha 12 z'umugoroba kuri wa gatandatu ahimbonera kure za CNDD-FDD ziva ku mitumba itandukanye muri komine Bweru intara ya Ruyigi zihereza ibarabara zijana mu ishamba cimeza rya Ruvubu nk'uko isoko ryacu aho muri komine Bweru ribimenyesha. Ngiyo misore yari yambaye impuzu z'igipolisi n'igisirikare kandi yitwaje ibigwanisho. Uyu munyagihugu avuga ko bitumvikana na burya hasanzwe hari abashinzwe ico gikorwa cyo gucungera umutekano. Hari imbonera kure zagiye muri parke ya Ruvubu zagiye bambaye imyambaro y'igipolisi hagiye ku mugoroba bararenga hagati y'amajana 5 yani igihumbi. Yego sida dutamakiye kubera amakuru dufite nuko bagiye inzira ko baritegurira intambara bagatwaye n'ibigwanisho. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko vyabateye ubwoba ngo kuko mu kugenda mu ishamba cimeza rya Ruvubu bagenda baririmba indirimbo zitera ubwoba. Zaduteye amakenga kandi zaduteye ubwoba cyane. Bitegera ko akazi nk'ako dusanzwe tudufungwa n'inzego z'umutekano n'izagipolisi bajyaririmba indirimbo zitera ubwoba abantu, byatumye abantu bagira ubwoba. Ituzi rero iriko birakorerwa muri parike ya Ruvubu. Uruganda rwa RPA rwarondeye umwe mu barongo intwaro muri komine Bweru akaba yatubwiye yuko bari bagiye mu ishamba cimeza rya Ruvubu gukizura kugira barabe ko atankozi z'ikibi zinyegeje muri iryo shamba. Eric Niyonzima urakenuye. Tubandanyiriza no makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu. Gukubagura, gutoteza, kubareza igufa n'ukwica rubozo ni bimwe vyagiye biraranga Gerard Ndayisenga muri kino gihe abarizwa mu ibohero rya Mpimba. Nkuko bishigwa habona n'abaharanira agateka ka muntu, Gerard Ndayisenga yagize uruhara rukomeye mu bwicanyi n'isinzikazwa ry'ubuzima bw'abanyagihugu batari bake mu Burundi. Reka Emmanuel Niyunge ko atwibutse bimwe mu mabi yagiye arakogwa n'uyo Gerard Ndayisenga. Umwe mu baganiriye na radio RPA mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ni Pacifique Nahazwe arongoye isekeza ndondeza. Aratubwira mwe mu mabi Gerard Ndayisenga azwi ko twebwe tumuzi cyane muri dossier ya enlèvement yo kwa Eric Niyungeko. Eric Niyungeko yari umu agronome Karusi, akaba yari president wa MSD muri province Karusi.
murundi yafashwe yaravuye Bujumbura agiye guhemba abakozi bo muri Sijotropa bara muri Zabu, hanyuma afatirwa hajya kuri Gare du Nord haruguru hariho barriere yari wabo w'abantu. Jean Ndayisenga araza amukura mu modoka araheza aramusohora. Umwanya wa mbere yamutwaye inyuma hariho station iri hajya hepfo iwabo w'abantu, niho yabaje kumutwara. Mu nyuma amutwara mujana mu iperereza. Guhera icyo gihe Eric nta trace yiwe, hari muri Octobre 2015. Iyindi kano uvuga il est très emblématique sur Jean Ndayisenga ni Mukoni, yavuzwe ko hariho abateye ijya kambi y'Mukoni, hariho abasoda benshi baciye bafatwa. Abafashwe barabaye torture. Muri icyo gihe Ndayisenga yari chef du SNL muri province Muyinga. Muri abo rero le plus emblématique niyo kwa adjudant François Nkurunziza, baramufashe bamuciye umutwe, batortura abandi babereka umutwe wa François Nkurunziza, bikoboka na Jean Ndayisenga. Abantu barakubiswe, batwawe imbere y'abacamanza badashobora no guhagarara. Ico gihe vyerekana ko ibi byo gukubita abantu bagiye kumukurikirana ko kubera ko yakubise matata atari vy'ubu. Si ivyo gusa, Gerard Ndayisenga yaragize n'uruhara mw'igandagurwa bunyamaswa ry'abagirizwa ko bagwanya leta y'umuhisi Petero Nkurunziza, ari nayo y'umugambwe CNDD-FDD muri kino gihe irongowe na Evariste Ndayishimiye. En 2017 nyene en octobre badukoreho haca havugwa disparition ya Edouard Nshimirimana, ya General Jeremy Ntiranyibagira na wa mukapiteni hamwe na wa mudamu. Bikavuga rero ko bazanywe muri SNR Imuyinga bahabwa Gerard Ndayisenga. Bivuga ko yabatortiye nabi cyane, hanyuma arabica. Yoba yagiye kubata mu binogo byo muri Butihinda bakuye muri zahabu. Akandi karorero kwa Gerard gahambaye cyane ni mu mwaka uheze, yafashe abanywanyi ba CNL, abanywanyi indwi bava muri commune Buganda, abafatiraho bari mu nama kuri JIT kuri centre ya province Mwaro. Araheza arabafataguriza imiduga, hanyuma abantu batanu muri abo ntibarigera basubira kuboneka. Umwe muri bo yarashoboye gutoroka, niwe yereka yavuze ko we yatorokeye bageze ku Rusizi, iyo yaragiye kubata mu Rusizi. Uno munsi Gerard Ndayisenga akaba barizwa mu ibohero rya Mpimba. Emmanuel Niyungeko tugukengurukire tukivuga ibijanye n'amabi yakozwe na Gerard Ndayisenga, akaba ari umukozi wo hejuru mu rwego rw'iperereza, afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa kane. Naho Gerard Ndayisenga amaze kuvugwa mu mabi menshi y'ubwicanyi, ifungwa ryiwe ryoba rigamije kuzimanganya ukuri ku bindi vyaha bikomeye. Amakuru aturuka mu masoko yacu avuga ko mbere ashobora no kuzimanganirizwa ubuzima umuntu yihweje uburyo afunzwemwo. Eloge Diveremesha mwidonido. Gerard Ndayisenga n'umwe mu bakozi bo hejuru wo mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi, yararongoye ubwo rwego mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ku munsi wa kane igenekezo rya 9 Kigarama yarafashwe afungirwa mu gasho ku rwego rw'iperereza kari mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza muri quartier ya Rohero. Inyuma y'iminsi indwi afungiwe mu iperereza, akaba yararungitswe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa kane. Amakuru ava mu rwego rw'iperereza amenyesha ko Gerard Ndayisenga yoba agomba kwegekwa ko urupfu rw'umunywanyi wa CNL Matata Augustin aheruka gucikana inyuma y'isinzikarizwa ry'ubuzima yagiriwe ari mu gasho k'iperereza. Ayo makuru nyene atumenyesha ko ifungwa rya Gerard Ndayisenga, uretse ko amaze kuvugwa mu mabi y'ubwicanyi bwinshi, yoba rigamije kuzimanganya ukuri ku yandi mabi akomeye uwo Gerard Ndayisenga azi kandi afisemwo uruhara. Ku bijanye n'urupfu rwa Matata Augustin, bene kuduha amakuru batumenyesha ko abantu batatu aribo babifisemwo uruhara. Abo nabo ni Alfred Innocent Museremu atwara igisata cy'umutekano wo hagati mu gihugu, Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka, hamwe na Mathias Joseph batazira Kazungu. Muri kino gihe Gerard Ndayisenga akaba yashizwe mu nzu bafungiramwo abanyororo ukwabonyene isolement mu gifaransa mu ibohero rya Mpimba, ari kumwe n'umuntu amaze igihe mw'iryo bohero bita Dume yavuzwe cyane mu bwicanyi. Ubuzima bwa Gerard Ndayisenga bugashobora guhungabanywa umwanya uwo ari wo wose. Ibishobora rero kuzimanganya ukuri ku yandi madosiye y'amabi uwo Gerard Ndayisenga avugwamwo. Ni inkuru tuzobandanya tubashikiriza. Erozi Veremesha urakenuye, mukanya amakuru arabandanya.
nk'uko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru abanyagihugu bahuye n'ingorane z'imyuzurira muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura bagiye kwimurirwa muri komine Kabezi intara ya Bujumbura nyene igihe yariko arashikiriza ivy'ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu kiringo c'amezi 6 aheze Javendera ko buca yamenyesheje ko ikibanza bazojamwo batanguye kugitunganya. Javendera ko buca n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange. Inama y'akazi yerekeye gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe yaratunganijwe i Bujumbura. Ikibanza zo kwimurirwa abavuye n'ibiza by'umwuzurire mu Gatumba Gakungwe muri komine Kabezi kigiye gutunganywa neza. Haratunganijwe uruganda rwo kurabira hamwe iby'ihomagurika ry'imisozi mu Burundi. Harakozwe integuro y'ibizokorwa mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'igihugu wo kugabanya amangenge y'ibiza n'isibe mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni kibanza abanyagatumba bashima cyane ariko bafise akangonongono babona ko hazohava hajamwe amanyanga mwitangwa ryaho. Uyu numwe mu banyagihugu bo muri zone Gatumba yaganiriye na RPA. Mu Kabezi bahabahaye ni buraya urabona habwaneza harama itazi kuja mutaza gakuwe twari hejuru ngo ikiriri ujye kinibaza ko bazohaba havemo oya aho ndetse iriko bazobaha ni mu Marambya kandi ibindi ndimo ivyo yuko bashaka ngo abari hari amazi kariyo bazojana naho nyene berekanye impapuro bakabona ko iparcela y'ikigwabo siyo niyo bazokiba bajana abazoba barahumutse bazohangwa imfatanye y'amabati n'ibiti n'amahema abazoba barenze ko bazobahaye ku Marambya bazoca babajana ariya mu Gakungwe abazoba basigaye mu Marambya bazoca babajana mu Gakungwe umva rero bazajye mu Gakungwe vrema bazajya ahantu heza cyane heza rwose vrema ego ndabyumva ko ariko barazitegura ariko rero sinose nakimareyema yuko bazoziha abo bana mu Gatumba nayo usanzwe n'ibyarabaye gusa bazojya kuverifiya yuko ari iby'ukuri abo bantu basigaye mu mazi atari iby'imbesere. Tubandanyirize ano makuru mu bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu abagwaye COVID-19 ni benshi mu ngenzi zinjira mu gihugu ziciye mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi n'igihugu ca Kongo. Bamwe mu baca kuri urwo rubibe bamenyesha ko ingingo zo kwirinda uwo mugera zitagikurikizwa na benshi. Eloge Kwizera. Benshi mu ngenzi zica ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Kongo muri kino gihe basanga baranduye umugera wa corona. Ikigaragara nk'uko bamwe mu bakorera kuri urwo rubibe bamenyesha nuko benshi muri abo baba banduye uwo mugera araba bavuye muri Kongo binjira mu Burundi. Isoko rya RPA aho kuri urwo rubibe rwo mu Gatumba ikamenyesha ko ikibonekeza cane ari ukudebukirwa mu bijanye no kubahiriza amabwirizwa yo kwikingira uwo mugera, ari naco gituma muri kino gihe baguma bahimiriza abahaca kuyubahiriza, kuko na leta ubwayo atari ukwibutsa abantu ibyayo mabwirizwa atayindi ngingo irafata. Uyu numwe mu bakorera ku rubibe rwo mu Gatumba. Covid ubu ni nyinshi dutora amaka positive menshi bisigura ngo abantu bariko barinjira bavuye hanze benshi baragwaye corona. Ingingo zafashwe nyine gushiramo rigere kuri ziyadesane zihari kwibutsa abantu n'akabantu iyo mu zimisi babona umenga hagahengo baca bijajara kari abantu bagiye udufukama bibagiye n'ibiki basanga abantu basubiye kugira neza amatropema. Izo zose bituma tubibutsa kugira ngo iyo byangingo nizo turiko turashira amapplication na veterigere ha bindi bishasha baragushikiriza atakubanariza ku byahari nyene kugira ngo zihari. Ibyo rero biruko mu gihe gushika ubu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo bubandanya kwerekana ko umugera wa COVID-19 ataho uraja umurindi wo kwandura ukirenze urugero.
ubwo bushikiranganji bubicishije mu cegeranyo bwashize ahabona kuri wa gatanu bwemeza ko mu masaha 28 gusa abantu 377 batowe umugera wa COVID-19 muri abo abagera ku 340 nabawanduriye mu gihugu ku bw'ico cegeranyo aho kinongera ko harimwo n'umwe mu baganga aheruka kwandura ako karanda. Gushika ubu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukanamenyesha ko abaganga 44 aribo bamaze kwandura umugera wa COVID-19. Eroje kwizera urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike FOSC ruratera ivyatsi ingendo y'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'imbonerakure yo gutangisha amafaranga abanyagihugu ku nguvu yibonekeje muri uku kwezi guheze kwa Munyonyo. Mu cegeranyo kubijanye n'intwaro ibereye muri uko kwezi urunani FOSC rwerekana ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabandanije usahura abanyagihugu basanzwe bari mu bukene budasanzwe. Idonido na Dani Claire iratwumva. Ihohotera riciye mu gutangisha amafaranga abanyagihugu ku nguvu rikorwa n'imbonerakure zihagarikiwe n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nivyo vyaranze uku kwezi guheze kwa Munyonyo. Mu cegeranyo kubijanye n'intwaro ibereye urunani Force ruvuga ko abarongoye umugambwe uri ku butegetsi muri komine Kigamba bahiganirwa gutangisha amafaranga abanyagihugu atanumwe avuyemwo. Bavuga ko arayo guheraheza ibikorwa byo kubaka ingoro y'umugambwe ya komine. Ku bw'ico cegeranyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe muri iyo komine akaba ari we yarajejwe gukoresha ayo mafaranga yababa imiliyoni 4. Urunani Force ruranegura kandi itangishwa ry'ingabire zishikanirwa umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu birori vyo kumwakira mu ntara ya Ngozi igenekerezo rya 29 Gitugutu 2021. Nk'uko icegeranyo ca Force kibivuga abanyagihugu bo muri ako gace ishavuriraniga bitewe nuko batangishwa ibifungurwa na cane ko muri kino gihe nabo batagira ibibabeshaho. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagarika uwo mugenzo w'amashikanwa watangujwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Icegeranyo c'urunani Force cerekana kandi ko itangishwa ku nguvu ry'amafaranga hamwe n'ibindi vyaha bihonyanga agateka kazina muntu vyaranze indwi yo kuva kuwa 15 gushika kuwa 21 Munyonyo yahariwe umugwanyi wa CNDD-FDD. Mu ntara ya Bujumbura imbonerakure zo ku mitumba yose igize komine Mutambu bakaba baragize imyimenyerezo ya gisirikare bambaye imyambaro ya gisirikare n'igipolisi kandi bahagarikiwe na mustanteri w'iyo komine. Izo mbonerakure bivugwa ko zasa n'izari amavubi zitasiba gukubita abanyagihugu. Mu gusozera urunani Force rurababazwa n'amafaranga yatanzwe n'abanyagihugu bo kumurwa mukuru w'intara ya Kirundo mu kwezi kwa Munyonyo baguye mu mitego y'imbonerakure ziriko zirakizura mw'ijoro. Icegeranyo ca Force kivuga kandi ko imbonerakure zakubita abanyagihugu batatanga ayo mafaranga. Ivyo kandi ngo bikaba ariko vyari vyifashe muri komine Busoni aho imbonerakure zabangamiye abanyagihugu b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico cegeranyo co muri Munyonyo kikemeza ko izo mbonerakure ziyoboka uwitwa Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe yahoze ari umushingamateka wa CNDD-FDD asanzwe azwi mu mabi menshi yo guhohotera abantu ku mvo za politiki. Dani Claire twumva tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate duhereze aya makuru mu gisata c'impunzi. Nta gahengwe karagaruka mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bw'igihugu c'intwaro rusangi ya Kongo inyuma y'igitero cakozwe muri iyo kambi kigahitana ubuzima bw'umuntu umwe muri izo mpunzi mu kwezi kwa Munyonyo guheze. Muri kino gihe bamwe muri izo mpunzi barara Rubunda bahunga kwicwa n'ababembe babaziza ko basangiye ubwoko n'abanyamurenge abo badacana uwaka. Izo nizo na Onesime Dushimagi.
impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda ziratabaza leta ya Kongo n'amakungu basaba gukingirwa kuko bafite umutekano muke. Kuva mu kwezi kwa Munyonyo guheze niho imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bo mu bwoko bw'ababembe yatanguye kugira ibitero kuri iyo kambi y'impunzi z'abarundi, aho umwe muri bo yagandaguwe n'inka zitari nke zigasahurwa. Kuva ico gihe gushika uyu munsi izo mpunzi ntizironka agahengwe kuko ata munsi wijana abo babembe batinjiye muri iyo kambi kurondera abo bahagarika, na cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi ngo bazira ko basanga iyo bwoko n'abanyamurenge badacana uwaka. Umwe muri izo mpunzi arabitwiganira. Abo bantu rero barageramiwe bari muri ubwo bwoko bwo mu batutsi ntibagisohoka ikambi kuko basohotse baca bafatwa, bababwira ko ari abanyarwanda, ko ari abanyamurenge ndetse banafashanya. Hari nk'uwitwa Nestori agize amwisi aronderwa, baraje bashikira mw'ishirahamwe harimwo baca babaza perezida w'iryo shirahamwe ngo Nestori ari hehe, agira arababaza ati muramuronderera iki, bababembe bamubwira ngo tumurondera ngo kuko ari umututsi. Ati ico conyene je nari nibaza yuko yoba bafitiye nk'amadeni. Ngo ntivyagarukiye aho kuko bukeye bwaho uwo Nestori baciye baja kumurondera muhiriwe, ariko ntibamubona baca baja kuwitwa Akade wo muri village ya 17 nawe ntibamusanga mu rugo. Muri kino gihe abo bahigwa ntibagishobora gucaruka ku buryo mbere n'abana babo bahevye amashure batinya kwicwa n'abo babembe. Ivyo bintu rero biriko birababaza impunzi zo mu Rusenda, biriko birababaza n'abadefiraje gutindaho umudefiraje ugati none abo bantu bariko bararondegwa haseri ntiyo bakura ngaha, abantu ntibakiryama barara bahagaze bakirirwa bahagaze, nukuri barageramiwe. Abana babo barahevye amashure ntibakija kwivuza mu Kibembe nayo n'unduhoho ntawe ugihonyorayo. None abo bantu bazobaho gute? Tubona ingene bagiye kubaho nubwo natwebwe dufise umutekano muke nabo birarengeje. Ku munsi wa gatatu w'inondwi uwo mugwi w'ababembe bitwaje ibigwanisho barasahuye muri iyo kambi imashini zo gushona zitari nke, ugenda uvuze ko uzogaruka. Izo mpunzi ziratabaza abo bose bafise ico bofasha ngo bakingigwe kubikora hakiri kare hataragwa inkumbi. Twe turasaba HCR na leta ya Kongo yatwakiriye itorera umuti ibibazo biriko biravuka. Hari ikibazo c'abantu bariko bararonderwa cane cane bashaka kwicwa, kandi noneho vyari vyaravuzwe haheze igihe bavuga yuko hariho amaliste. Turasavye dushimitse bafata ingingo zibereye abantu batarapfa kubwisha aha hantu. Mu ruganda rwa European ashaka kuronka abarongoye intara ya Kivu y'ubumanuko co kimwe n'abaserukira ishirahamwe HCR gitaye impunzi muri ico gihugu ngo tumve ico bayivugako. Onezime dushimagize urakenuye, ni kuri iyo nkuru yawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri w'Imana igenekerezo rya 19 Kigarama mu mwaka wa 2021. Nkengurukire mwebwe mwese twari duteramanye. Bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya aya makuru, ndabashimiye. Ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanze. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri micro, ndabikebanuye naho utaha.